ibagira kahise kabi hanyuma winjire mu masezerano. Amen. Turafise amajambo arimo araturongora muri uyu mwaka wo kubohoka no gukayangana. Tukaba dufise kandi ivyuguruwe vyo mw'ijuru vyuguruwe. Nagomba nakubwire muri ibi vyo mw'ijuru vyuguruwe twakire uyu munsi yuko mu vyuguruwe vyo mw'ijuru twakire no kwinjira mu masezerano y'Imana. Haleluya. Numva shaka guhera kuri kano gakuru kanezereye cyane. Numva twoherako kugira ngo twishime yuko mu ntsinzi ya Yesu Kristo natwe tuzotsinda. Ekipe yari zibiri ziba zifise umumenyereza canke umwantreneri. Umumenyereza rero yo ari efficace canke yo abishoboye cyane akaba azi kumenyereza ekipe yiwe gusumvya uwo wundi, uwo mumenyereza akaba abyumva cyane iyo ekipe iratsinda ikanesha ya yindi ifise umumenyereza asumvya ubumenyi n'uwo wundi. Wihaye akarorero kuri ekipe zibiri, imwe umumenyereza akaba ari Yesu Kristo, iyindi umumenyereza akaba ari Satani. Muri abo bamenyereza uko ari babiri, wewe wumva ekipe yotsinda ari yandi? Urashobora kunyishura canke ukavyivugana mu mutima ukamenya ngo hariho ekipe ishobora gutsinda muri izo zibiri. Ikibazo ndakikugarukanyeko, ndashobora kukubaza nti mbega none ko umumenyereza akomeye cyane afise ubumenyi bwinshi gusumvya uwundi, ariko ugasanga abari muri ekipe ya ekipe ifise umumenyereza mwiza ugasanga yatsinze, mbega vyoba biva kuki? Kubera iki? Umumenyereza ni mwiza kandi aroriyanta neza abo bantu abakinyi kugira ngo ekipe izinde, mugabo ekipe au contraire cyangwa mu gihe ushaka ugasanga ekipe yatsinzwe, biva kuki? Nongaho urashobora kunyishura cyangwa kwishura ukabishira mu mutima wawe, ariko mu kanya turaza kubyishura neza turabe impamvu ekipe ishobora gutsindwa kandi umumenyereza yari mwiza. Benshi muri mwebwe numvise bavuga buke buke yuko ekipe yotsinda ari ekipe ifise umumenyereza yitwa Yesu Kristo, kandi niko biri. Iyo ekipe itegerezwa gutsinda kuko nyeneyo uwo mumenyereza nyene yaratsinze, aramutsinda Satani, aramunyaga imfunguruzo. Ubu afise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu, araduga arazuka, uyu munsi ni muzima. Haleluya. Ikibazo kiba gisigaye kubazwa ngo none ni gute abamenyereza iyo ekipe yiwe ishobora gutsindwa rimwe na rimwe? Turaza kuvyishura. Haleluya. N'umugabo w'umunyakuri
dusome ijambo ry'Imana cete cya mbere cy'Abikorino igice cya 10 turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 11. Ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero. Turahera ku murongo wa mbere dushitse ku murongo w'11 haravuga ngo bene data si ngomba ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu kandi yuko bose baciye hagati muri cya kiyaga kigabanijwemo kubiri bose bakabatirizwa kuba abamosi muri icyo gicu no muri icyo kiyaga bose bagasangira bya byo kurya by'imhemu bose bagasangira bya byo kunywa by'imhemu kuko banywa ku gitandara cy'imhemu cyabakurikira icyo gitandara cyari Kristo ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye kuko bahonerejwe mu bugaragwa ariko ibyo byatubereye akarorero kugira ngo ntitwifuze ibibi nk'uko babandi babyifuje kandi ntimugasenge ibishushanyo by'ibigirwamana nk'uko bamwe bo muri babandi babisenga nk'uko handitswe ngo abantu bicaritswe no kurya no kunywa bava hasi barabyina kandi ntitugasambane nk'uko bamwe bo muri bo babandi basambanye maze hagapfamo abantu 23,000 ku munsi umwe kandi ntitukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri babandi bamugerageje bakamagwa n'inzoka kandi ntimukidodombe nk'uko bamwe bo muri babandi bidodombye bakamagwa n'umuranduzi ariko ibyo byababaye ko kugira ngo bitubere akarorero kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikako n'amaherezo y'ibihe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Dukomere amashyi menshi ijambo ry'Imana. Aya majambo ugerageje kubiraba ariko aravuga Abanyisirayeli ukuntu byabagendera. Abanyisirayeli bari barongowe n'umusabyi w'Imana Mose, hanyuma kandi bakaba munsi y'uburongozi bwiwe, niwe yari abarongoye. Ayo turiko turaraba aya majambo y'Imana ngo bose babatirizwa kuba abamosi muri ico gicu no muri ico kiyaga. Mose niwe yari abarongoye, hanyuma kandi kubera niwe yari abarongoye nyene nabo nyene bakamuyoboka. Nicyo gituma batubwira yuko babatirijwe kuba abamosi nk'uko natwe twabatirijwe kuba abakristo, hanyuma tugendera munsi y'uburongozi bwa Yesu Kristo cyangwa munsi y'uburongozi bwa Mpemu w'Imana, kuko twabatirijwe muri Kristo Yesu. Nabo rero babatirijwe kuba abamosi, niyo mpamvu bagendera munsi y'uburongozi bwa Mose. Hanyuma kandi turabonamo ukuntu ngo barya ibyo kurya bya mwemwe. Haleluya. Bamaze gushika mu bugaragwa nta mfungurwa zari zihari, ariko kandi hariho manu yakoroka kubwo kwizera ijambo ry'Imana, kubwo kwizera iby'Imana yababwiye.
bafungura iryo jambo ry'Imana nyene n'ibyo byo kurya, ariko kandi tubona yuko hariho manu bahabwa, hanyuma mu kwizera bagafungura, hanyuma bakumva barabayeho baguwe neza. Ariko inyuma yaho turabona ukuntu byaciye bitarira bagendera. Hariho kandi ngo n'ibyo kunywa bya mpemu. Kunywa ni amazi ikimenyetso cya mpemu yera. Hanyuma rero kandi baronka bakagira amahoro, bakagira umunezero, bakamagwa inyota, kubera ngo banywa ibya mpemu. Yesu ashimwe cyane rwose. Aya majambo asa n'ayamengo arakomeye, kandi koko arakomeye iyo turiko turabona ukuntu aba Banyisirayeli bari babayeho. Bari mu gihugu cy'ubuja, mu gihugu cya Egiputa. Muri icyo gihugu bari barimo rero ntibari babayeho neza, kandi mu buja nyene nta muntu aba abayeho neza. Ariko turabona ukuntu Imana yabiyumviriye ko itoranya umusavyi wayo Mose, imwiyerekera mu igisaka cyaka umuriro kidatebuka. Imaze kumwiyereka, hanyuma mugabo yari ifise intumbero yuko uwo musavyi wayo ikiramutuma iramubwira iti, abantu banje bari mu gihugu cya Egiputa, nabonye amarushwa barimo, nabonye agahahazo abanyegiputa babahahaza, kuko kugira ngo bajye ntibyari byoroshe. Babanza ngo bagafyatura amatafari, hanyuma kandi baranakubitwa n'ibimoko kugira ngo bafungure. Hanyuma Mose rero aratumwa n'Uhoraho, Uhoraho ahejeje kumutoranya aramubwira ngo genda ndabire bajya abantu, ubakure mu gihugu, muri kiriya gihugu kibi kiriko kirabagirira nabi, ubajane ubadugane ubashikane mu gihugu ciza n'abatoranije, igihugu cy'amasezerano. Haleluya. Rero niho Mose yaciye agenda. Turabona muri aya majambo rero ukuntu byabagendeye. Bamaze kujabuka bakava mu gihugu cya Egiputa bagashika mu bugaragwa, hariho ibintu byabashikiye. Ngo ariko ibyo byatubereye ku murongo w'indwi, ngo kandi ntimugasenge ibishushanyo by'ibigirwamana nk'uko bamwe bo muri ba bandi babisenga. Imana ishimwe cyane. Aha Mose yagiye kubonana n'Imana yamutumye ko, hanyuma mugabo ba bandi b'Abanyisirayeli bari kumwe na Aroni, yabasigaranye Aroni, hanyuma babona ngo Mose yatevye. Imana idufashe cyane. Nagomba ngaha turabe ibintu bishobora kubuza abantu b'Imana gushika mu masezerano. Ibintu bishobora kubuza abantu b'Imana gushika mu masezerano turiko turaraba hano hoyi, turabona ukuntu bari barambiwe. Cyambere no kurambirwa, Mose yagiye kubonana n'Imana, batangwa kuvuga ko Mose yatevye, hanyuma bicurira Imana yabo ngo bakwiye gusenga, bavuga yuko ko ari Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ibyo bishikira natwe abantu b'Imana, birakunze kudushikira aho tubona nego warasenze, Imana yaragusezeraniye yuko hari ibyo ukwiye kuguha, hanyuma ukabona mengo yatevye, ugatangura kwicira inzira, nawe ugashatangura kurondera ukuntu wobishikako mu buryo Imana itavuganye nawe. Ibyo ni ibintu byaba byabaye aho abantu bicira inzira, kandi Imana yari yarabasezeraniye kubwo kurambirwa. Abanyisirayeli nabo bararambiwe, bamaze kurambirwa batangura kwidoga ngo Mose wa wundi yadukuye mu gihugu cya Egiputa. Batangura ngo ni wa wundi yadukuye mu gihugu cya Egiputa. Bibagira ko ari Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa.
ibyo abantu benshi bakunze kugira, umuntu akitirira naka iby'Imana yakoze kandi Imana yaramukoresheje. Imana yarakoresheje naka aragukorera ibintu kanaka biragenda neza, hanyuma utangura kuvuga ngo naka niwe yabikoze, ni onkle yabikoze cyangwa ni kuzine yabikoze, ugatangura kubyitirira naka, ariko uwo naka Imana yaramuciyeko, hanyuma iramukoresha. Imaze kumukoresha, hanyuma ikibazo cyawe kirishurwa. Wa wundi yadukuye mu gihugu cya Egiputa, kandi ari Imana yari yabakuye mu gihugu cya Egiputa, yahamagaye Mose, hanyuma Mose iramuha instruction, iramuha uko akwiye kubigenza kugira ngo abakure mu gihugu cya Egiputa, batamuvuga kariwe, barabimwitirira. Yesu ashimwe cyane. Nagomba kuvuga muri kano gatondo, turakwiye kumenya Imana yacu ku giti cyacu, tutaravye ngo ni naka yabikoze, naka yarakoreshejwe n'Imana, ariko tumenye ngo ni Imana yabikoze. Amen, amen, haleluya, haleluya. Ku murongo wa 6 tunahaca ngo ariko ivyo byatubereye akarorero kugira ngo nitwifuze ibibi nk'uko babandi babyifuje. Ikindi nuko tubona yuko ngaha aba Banyisirayeli barifuje ibyo bahoramo kera. Iyo turiko turabiraba hano turashobora kubisoma mu guharura 11 ku murongo wa 4 gushitsa ku murongo wa 6. Guharura 11 dore ku murongo wa 4 gushitsa ku wa 6. Abisirayeli bahamano bifuza inyama. Abanyamahanga b'imvange bari muri bo batangura kwifuza inyama. Abisirayeli nabo bongera kurira bati, ninde yoduha inyama zo kurya? Twibutse ya mafi twarya tukiri muri Egiputa kuri gusa, amakongombure, pasteke, amapapayi, ibitunguru by'amapwaro, iby'amagoma n'ibitunguru-sumu. Ariko none turagamiwe, nta kindi na kimwe tweza ko ijisho atari imano gusa. Imana idufashe cyane. Batangura kwibuka ibyo barira muri Egiputa. Imana idufashe. Batangura kwibuka ukuntu bari babayeho muri Egiputa. Turakwiye kureka kwifuza ibyo twahozemo. Ibi rero biba igihe umuntu ariko araca mu bibazo, ariko araca mu bintu bimugoye, niho atangura kwibuka ngo bwabo niyo napfuma nigumira hariya, niyo napfuma nigumira ndindangariza urwagwa. Imana idufashe cyane. Niyo natuma nguma nkora bya bindi y'amanyanga. Erega naragororotse, none raba hariho ibintu bidakunda. Agatangura kwiyumvira bya bindi bya hariya kure. Ariko ijambo ry'Imana rikaca ritwereka munsi hano hamwe twasoma yuko nta cyabagerageje kitari icyo umuntu ashobora kwihanganira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aba batangura kwiyumvira ngo twahora twirira y'amakombo bya bitunguru-sumu, bya bindi byose bahora barya, batangura kubyiyumvira. Bya pasiteke, bibagira ko babironka ariko babanje kuruha bakamererwa nabi. Ariko Imana yabateguriye imfungurwa manu, kandi bakazirya bya byo kurya byo by'imwere. Bareka kwizera ya Mana yabajabukanye ikiyaga gitukura. Bareka kwizera ya Mana yakoresheje ibitangaza
Mose yamukoresheje ibitangaza byinshi bakiri hariya mu gihugu cya Egiputa, kandi Imana yari yabiteguye kugira ngo babone ubushobozi bwayo, babone ukuntu Imana igira neza ikomeye, babone ko ari Imana itonanirwa na kimwe, aho kuyisenga kuyihamagara bongera bayibwire terega manu woduhindurira izindi mfungurwa, kuko Imana yari bishoboye kubikora. Ariko baribagira guhamagara Imana, hanyuma bibuka bimwe baza barajya barushe, bamerewe nabi. Iyo turiko turabona abantu benshi batwazwa agatuntu na Satani, hari igihe bakora ibintu bakaruha bakamererwa nabi, imitima yabo ikaguma irushe, ata mahoro ata munezero. Mugabo kubera babona ivyo bintu biriko hari icyo bibazanira, bakibagira ko hari ibintu hari imbere bizobagirira nabi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turi kumwe ga yewe rero, nitukifuze ivyo twahozemo, hari ivyo baba warahozemo. Uyu munsi nagomba ndakubwire ngo ivyo urakwiye kuvyibagira, ukavyibagira, ubitegure, hanyuma uhanga amaso Kristo, byose bizogenda neza. Ikindi cya gatatu ni uko tubona neza yuko ngo bari Dodoma. Turavya nyene mu guharura igice cya 11 duhereye ku murongo wa mbere, baca bavuga ngo abantu bari Dodoma kubw'ibibagoye. Uhoraho arabyumva, abyumvise arashangashirwa cyane, umuriro w'Uhoraho waduka muri bo uyigiza igice cyo kumpera yaho bacumbitse. Abantu batakambira Mose, nawe abasabira kuhoraho, uwo muriro urazima. Aho hantu barita Tabera, kuko umuriro w'Uhoraho wadutse muri. Imana ishimwe cyane. Batangura kwidodomba, akango kwidodomba karakomeye. Ibi ni ibintu bibuza abantu gushika mu masezerano y'Imana. Yagusezeraniye ikintu ukabona mego cyatevye, ni Imana itabesha. Twamye tubiririmba ko ari umugabo w'umunyakuri, kandi ko umugabo w'umunyakuri ntigera yisubiramo. Turazi neza yuko Imana yacu ntibesha, ivyo yavuze byose bitegerezwa gushika, kandi bihamya turabifise twebwe nyene ubwacu. Hari ivyo Imana yavuganye natwe byashitse, hari amasezerano y'Imana tugenda turabona, kandi ayo masezerano y'Imana yarashitse. Niyo mpamvu dukwiye kwitega n'iri sezerano rikomeye cyane Imana yacu yarasezeranye yuko ngo ni menshi iryo jambo ry'Imana riratangwa ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, ntukihebure, ndi Imana yawe. Haleluya. Aha nabo ngo ntimukiganyire. Mugabo iki kintu kirakunze kunanira abantu, ahubwo abona menga ibintu byatevye, hanyuma agatangura kwidodoma, agatangura kuvuga yamuhe, agatangura kuvuga ibidakwiriye, hanyuma ivyo bidakwiriye bigatuma Imana ishakura. Nk'uko tubona abana ngo Imana irashakura, hanyuma wikorora umuriro. Uyu munsi ndakubwire na jewe nibwire, ni byiza yuko tumenya yuko hari ibishobora kudutangira gushika mu masezerano y'Imana. Ivyo rero tumaze kubibona, tukamenya ko hari ibidutangira bitubuza kwinjira mu masezerano y'Imana, ivyo rero tugaca dutangura tukabikura. Bonjour. Hari inyuma, haleluya. Hari inyuma, haleluya. Amen. Ikindi kandi tubona ngaha nuko hari kwicuza, hari abantu bicuza ugakiza bahawe. Nibyo by'ibigeni ko umuntu usanga atangura kwicuza akavuga ngo mbega ibi byagenze gute, kubera iki ninjiye muri ibi, hanyuma bigaca bimerera gutya. Imana yacu ni Imana isezerana igashitsa, reka kwicuza Imana izogendera kugirira neza. Ikindi gikomeye cyane ni ukwizera Imana. Kwizera Imana yaguhamagaye, nicyo ari guhera ko niwagomba kwizera
Imana. Jambo Imana yatubwira ngo mbega uhoraho niyaza, Kristo niyaza azosanga ukwizera mu isi. Kwizera nasanze ari ikintu gikomeye. Erega aba Abanyisirayeli turiko turavuga barabutse kwizera, kuko iyo bagira ukwizera ibintu byari kugenda neza. Bari kuza baribuka ibikorwa Imana yakoze, bari kuza baribuka ibitangaza Imana yakoze hagati muri bo. Ariko kuko baciye bibagira, kwibagira nasanze ari ikintu gikomeye cyane. Kandi iyo abantu bibagira basanga bakoze ibintu bitari byo. Bantu b'Imana kwibagira ntihagire umuntu azokwama yibagira. Ijambo ry'Imana rituvuga wama wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfu. Iyo wama wibuka Yesu Kristo hanyuma ukibuka yuko hari byinshi yakoze ku buzima bwawe, ibyo bigutera kumwizera. Hanyuma ukibuka ubushobozi bwiwe, ukibuka kugira neza kwiwe, ukibuka yuko agukunda, ukibuka yuko yakubambiwe. Ibyo bizogufasha hanyuma ube umuntu akomeye mu bigeragezo. Ibigeragezo birashobora kuza, birashobora kuba byinshi, mugabo iyo twizeye Imana, tukizera kugira neza kwawe, Imana iraza ikadutabara, ikatugirira neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane kandi ikomerwa amashyi menshi. Haleluya. Nagomba ndakubwire turafise Imana yumva gusenga, kandi Imana izi intege nke zacu. Icyo nicyo gihumuriza umutima wacu. Ndazi neza yuko ndi umunyantege nke ahantu keke pari, kuko tugenda turezwa. Hanyuma kandi Imana kandi igice kimpa guhagarara nuko ndabizi neza yuko Imana irazi ko mfise intege nke, kandi nicyo gituma tugenda turiyubura mu nkomezi zishasha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aba Bayisirayeli murabonye yuko hari ahantu bagiye baratsindwa, kandi suko Imana nk'umumenyereza wabo, suko Imana itari yabamenyereje neza, suko Imana itari yabigishije. Imana rero yari yarabigishije ibacana mu bugaragwa kwa kugira ngo ibigishe, ibereke yuko hari igihe ibintu bihinduka. Iyo ibintu rero bimaze guhinduka, rero umenya ngo wamumenyereza wanje bimwe yanyigisha nkwiye kugirane, nkwiye kubikora, nkwiye kubishyira mu ngiro. Kuko umwataka cyangwa wa udatsinda, umumenyereza yamubwiye ati wewe uze kwidemarika uje hariya, hanyuma ujya wundi adisiribe wabona atanga umupira, niyaguha umupira uca utera gutya, hanyuma agace wundi handi yamweretse waze guhagarara nibamuheretse umupira ace yinjiza, ugaca usanga yaciye yibye hariya inyuma. Yakoze ibyo umumenyereza atamubariye. Nibyo bikunze gushika ku bantu b'Imana, aho gukora iby'ijambo ry'Imana ryavuze tuca dukora ibyo twishakiye binyuranye n'ijambo ry'Imana. Iyo dukoze rero ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, ugutsindwa kuba gushitse kuri twebwe. Ikibazo ndakishu. Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma umumenyereza ari mwiza, arabyumva, abigira neza. Rero iyo ahantu uzoshika ugasanga watsinzwe, nuko utashize mu ngiro iby'ijambo ry'Imana ryavuze. Haleluya. 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 Imana ishimwe ariko ko dufise Imana y'akandi karyo. Haleluya. Dufise Imana y'akandi karyo. Iyo umuntu yatsinzwe, Imana irasubira ikaguhamagara ikavuga ngo yewe mwana wanje, hindukira, garuka, takure ibyaha, hanyuma witaye kure, urabaho, uranesha. Enda basubire ino jambo ryo muri Ezekiyeli. Ezekiyeli 18 umurongo wa 31. Dufise Imana itwinginga, ikatwingingira kwihana, ikatwingingira
kurondera ubugingo budashira. Ezekiel 18:31 havuga ngo nimutegure ibicumuro byanyu byose mwacumuye, mwirongere umutima mushasha n'impwemu shasha. Haleluya! Mutegure ibicumuro byanyu. Hahandi wananirwa, hahandi widodomba, hajya hose wagiye hamwe warambe ngo warambiwe ugacika intege, hamwe utizera, hahandi wicuza Imana igashavura, ivyo byose ngo ubitegure kugira ngo wirongere umutima mushasha, kugira ngo wirongere impwemu mushasha. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya! Yizere, wizere Imana, kandi niba yizera izogushitsa mu masezerano, izogushikana hahandi yavuganye nawe, hahandi y'amasezerano dufise aha muri ijambo ry'Imana. Isezerano rikomeye turindiriye ni hamwe Yesu yavuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere, ngo imuhira kwa Data hari amazu menshi, ngo iyo adahari mba ndabibabwiye kuko ntari umubeshi. Haleluya! Iryo sezerano turaritegereje ko imuhira kwa Data hari amazu menshi, kandi ko hari amazu menshi yagiye kudutegurira hacu kugira ngo hazoba natwe bariho tuzoba. Imana yacu ihabwe icubahiro, ikomerwe amashyi menshi twiyumvirirako. Haleluya! Amen. Reka turangirize muri aya majambo, turangirize mu vyakozwe n'intumwa igice c'indwi gushika ku murongo wa 30 gushika kwa 38. Tere ku murongo wa 30 haravuga ngo imyaka 40 iheze, umumarayika amubonekera mu rubeya rw'umuriro waka mu gisaka cy'amahwa mu bugaragwa bwo ku musozi Sinayi. Mose abonye ibyo biramutangaza, akibyegera ngo abyihweze, havuga ijwi ry'Uhoraho riti, ni jewe Imana ya basogokuruza bawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose ahinda agashitsi, ntiyatinyuka kwihweza. Uhoraho aramubarira ati, kura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Nukuri nabonye amarushwa abantu banje bari muri Egiputa barimo, numvise ukuniha kwabo, none manukanywe no kubarokora. Kandi rero nuze ndagutume muri Egiputa. Uwo munsi umwe banka bavuga bati, ninde yakugize umukuru canke umucamanza? Niwe Imana yatumye kuba umukuru n'umucunguzi, abihawe n'ukuboko k'umumarayika yamubonekeye muri cya gisaka. Uwo abakurayo amaze gukora ibitangaza n'ibimenyetso mu gihugu cya Egiputa no ku kiyaga gitukura no mu bugaragwa imyaka 40. Uwo Mose niwe yabwiye Abisirayeli ati, Imana izobahagurukiriza uwuvugishwa nayo mu biwanyu ameze nkanje. Kandi uwo Mose niwe yari mu ishengero ryo mu bugaragwa, ari kumwe n'umumarayika yavuganiye nawe ku musozi Sinayi, kandi ari kumwe n'abasogokuruza, kandi yakiriye amajambo y'ubugingo ayaduhe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni wa Mose
murabona turavye ukuntu Mose bamugarariza hanyuma bakamugarariza bemera niwe nyene yabakuye mu gihugu ca Egiputa. Imana ishimwe cyane rwose. Kandi murabona nkuko nari nabivuze ubwa mbere, Imana yaramwiyeretse imwerekera muri kiriya gisaka, hanyuma mugabo yari ifise intumbero yo kumutuma, hanyuma iramutuma aragenda arabikora nk'uko Imana yamutumye. Mirongo 35 uwo Mose umwe bantu bavuga bati ninde yakugize umukuru cyane umucunguzi. Haleluya. Uku niko ibintu bimeze no ngaha mw'isi. Yesu yaraje aje ari umucunguzi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo yaje mu biwe ariko abiwe ntibamwakira, ntibigeze bamwemera, baramuhakanye. Kandi wewe yaje atumwe n'Imana nk'uko Mose yaje atumwe n'Imana, hanyuma amaze kuza Abanyisirayeli batangura kuvuga ninde we yakugize umukuru, ninde yakugize umucunguzi. Batangura kumukengera, mugabo amaherezo niwe yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iki vyerekana ko niwe yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Bavuye mu gihugu cya Egiputa hariho indirimbo baririmbye. Haleluya, haleluya. Hariho indirimbo baririmbye. Iyo ndirimbo baririmbye Mose yari indirimbo ya Mose, turayibona muri Exode 15 kuva 15 uko indirimbo ya Mose. Haleluya. Muririmbire ngo nsome ku murongo wa mbere honyine kugira murabe ukuntu Imana yabakuye kandi bakuje Mose ariwe itumye nyene. Indirimbo ya Mose, indirimbo ya Mose bakiza abanzi. Ngo maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uhoraho kuko ari intsinzi y'agahebuza, ifarasi n'uwigenderako yabitereye mu kiyaga. Haleluya. Urabona yuko bari bamukengereye, banka kumva ivyo ababwira, kandi siwe yari yitumye, yari yahamagawe n'Imana. Imana ishimwe cyane rwose. Yahamagawe n'Imana, ivyo ababwira ntibavyumva, baguma bidodomba gusa. Hanyuma mugabo urabona yuko, haleluya, batevye bakaronka indirimbo, baravuga ngo tubarimo indirimbo y'agahebuza, ifarasi n'uwayigenderako yabatiburiye mu kiyaga, yabakomereje mu kiyaga, bararonka indirimbo shasha. Haleluya. Nagomba nakubwire nawe kuri uyu munsi, Yesu yaraje kugira ngo umwizera wese ntatewe, ahubwo umwizera aronka indirimbo shasha. Uyu munsi ndakwifuje kuronka indirimbo shasha mu izina rya Yesu. Haleluya. Wizere Yesu, wemere amajambo yiwe, wemere amajambo y'Imana, hanyuma uyashire mu ngiro, urabona igitangaza cy'Imana kuri wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabona ubwa mbere bajabutse itatu banaririmba, banafungura ubwa mbere barakubitwa, hanyuma bagafyatura amatama bakanuha, mugabo ivyo birahera bakaza bararonka imfungu badakubiswe. Imana ishimwe cyane rwose. Haleluya. Rero ukuntu Mose bamukengeye niko na Yesu ijambo ry'Imana ryamara kugwa ngo izere Yesu urakira, wakira ubugingo budashira, umererwe neza, niba azoguha amahoro, niba azoza gutabara mu ntambara nyinshi, umwizere. Mugabo ugasanga abantu baracyakekeranye, ugasanga umuntu ntashobora kwenanga ngo yemere
yakirwe ubugingo budashira cyangwa yemere uko Yesu yaje kugira ngo nawe uronke indirimbo nshasha. Birashoboka yuko Imana ishobora kuguhindurira ubuzima. Birashoboka yuko ubuzima bwawe bushobora guhinduka bukaba bushasha kubera iki? Wahindukiriye umwami wacu Yesu Kristo, ukemera nawe nk'uko Mose yakuye Abanyisirayeli mu gihugu cya Egiputa akabakura mu buja bwa Egiputa. Nawe niwemera Yesu ukamwemera mu buzima bwawe, nawe aragukura mu gihugu cy'ubuja akwinjize mu gihugu cy'abagororotsi. Haleluya. Yasutse ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura, Uhoraho niwe mwungere, Uhoraho niwe ndirimba, yampindukiye agakiza, uwo niwe Mana yanje. Uhoraho niwe Mana yacu kandi niwe gakiza kacu. Kandi kugira ngo ivyo bikunde winjire mu mugabane w'abana b'Imana, biragusaba kwemera Yesu ukamwizera, hanyuma umaze kumwizera ibintu bigahinduka, hanyuma ubuzima bushasha bugatanga. Yesu ashimwe cyane rwose. C'est bien.